Bakunzi bakariho media ndabaramukije iyo muva mukagera nanje ndiwa mungu wanyu Cedric sanzwe nkorera ikinyamakuru akariho media. Uno munsi tugiye kurabira hamwe urutonde nabateguriye rw'abaririmbyi indwi basanzwe bafise ababakurikirana benshi ku rubuga rwa Instagram. Abo baririmbyi indwi ufata ikibanza ca mbere ni umuririmbyikazi w'umurundi, ni naho asanzwe abayoboje inkoni y'icuma ku rubuga rwa Instagram, asanzwe afise abamukurikirana benshi kurusha abaririmbyi bose b'abarundi. Reka mfata akanya ndagushimire wewe umaze kugira subscribe na share hano ku Kariho Media, nongere mfata akanya ndagusaba wewe utaragira subscribe na share hano kuri Akariho Media ko ushobora kubikora kugira ngo tubandanye kugira umuryango wagutse hano kuri Akariho Media. Muri urutonde mwateguriwe na Akariho Media, urutonde rw'abaririmbyi indwi basanzwe bafise ababakurikirana benshi cyane ku rubuga rwabo rwa Instagram, ndetse aho tuza guhera ku muririmbyi afata ikibanza kigira indwi, tubandanyirize ku muririmbyi afata ikibanza ca mbere muri no rutonde. Aho ni mu gihe umuririmbyi afata ikibanza kigira indwi nimbona Jean Pierre Kidumu, asanzwe afise abamukurikirana bangana n'ibihumbi 112 bamukurikirana ku rubuga rwiwe rwa Instagram. Umuririmbyi afata ikibanza kigira gatandatu n'umuririmbyi Double J, umwanditsi w'indirimbo zigiye zitandukanye, nawe asanzwe afise abamukurikirana ku rubuga rwa Instagram bangana n'ibihumbi 131 bamukurikirana kuri urwo rubuga, akaba ari wo muririmbyi afata ikibanza kigira gatandatu. Umuririmbyi afata ikibanza kigira gatanu ni Kiliku Akili, nawe asanzwe afise abamukurikirana bangana n'ibihumbi 144 ku rubuga rwiwe rwa Instagram, akaba ari wo afata ikibanza kigira gatanu. Umuririmbyi afata ikibanza kigira kane ni umuririmbyi Big Fizzo, asanzwe afise abamukurikirana bagera ku bihumbi 166 bamukurikirana ku rubuga rwiwe rwa Instagram. Umuririmbyi nawo asanzwe afata ikibanza kigira gatatu ni umuririmbyi Dramati, nawe asanzwe afise abamukurikirana ku rubuga rwiwe rwa Instagram abantu bagera ku bihumbi 169 basanzwe bamukurikirana kuri urwo rubuga rwiwe rwa Instagram. Umuririmbyi afata ikibanza kigira kabiri ni Satubi, umwami w'umuziki ndundi, nawe asanzwe afise abamukurikirana abantu bagera ku 230 bamukurikirana kuri urwo rubuga rwa Instagram. Umuririmbyi nawe afata ikibanza ca mbere ni umuririmbyikazi w'umurundi Natasha, akaba ari we asanzwe ayoboye mu gihugu c'u Burundi ku rubuga rwa Instagram, asanzwe afise abantu bamukurikirana bagera ku 1,300,000 bamukurikirana kuri urwo rubuga, ni nawe afata ikibanza ca mbere. Bakunzi bakariho Media, reka mfata akanya ndabashimire mwebwe mubandanya kudutega amatwi mu gukurikirana ibiganiro byacu, nongere mfata akanya nshimire uwari wese amaze kugira subscribe canke sabone hamwe na share hano kuri Akariho Media kugira ngo tubandanye kugira umuryango wagutse. Nongere mfata akanya ndagusabe wewe utarabikora ko nawe ubikora ukagira subscribe hamwe na share kugira ngo tubandanye kugira umuryango wagutse hano kuri Akariho Media.